ibigwanisho iwarikare Nyarukiri Bujumbura yoyo yahindutse ikibuga canke etamajoro aho bafise batura amadrone ibigwanisho rutura canke ibigwanisho bikomakomeye kugira bashobore kwigarurira uburere twigaruriye. Ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Flow Podcast TV, ndizera ko muguwe neza umumwe wese aho aherereye. Ku bwanje ndamerewe neza, ndakenguruka uko biri kose, namwe ndizera naho mwoba muri mu bihe bitameze neza, bamwe muri mwebwe vyaba vy'ingwara canke ibindi bihe bitoroshe cane, mukomeze kwizera Imana, ndazi ko igenda kubiroranya. Kaze rero mwebwe mukurikirana Flow Podcast TV umwe wese aho aherereye. Hari abadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, bari mu karere ka EAC, muri Afrika, Amerika, Asia, Oceania, eka ni Burayi, abandi mu mfuruka zine z'isi. Murahawe ikaze. Hari amajambo menshi yo gutabagurana hagati ya AFC/M23. Twadusanzwe tuzi ko candikwa AFC hama akarongo kakitse hama M23, ariko ubu hariko haragaragara ibikorwa bimwe biko biragenda bikorwa uruhande rumwe ukwago. Aha ni mu gihe hari hamaze iminsi hari amakuru avuga ko Corneille Nangaa yitavye Imana. Gushika n'ubu nta rindi tangazo canke ayandi makuru araza kuvugoroza aya makuru yuko Corneille Nangaa atarokotse mu gitero yakorewe avuye irucuru ataha igoma. Aya rero makuru agaragaza ko AFC itanguye kuza irakora yonyene inyuma yaho bino bimaze gushika, inyuma yaho tumaze imisi tubabwira ko hari amakimbiranire, hari ukutumvikana hagati ya M23 na AFC. Ibi bintu musanzwe mubizi ko ari bibiri, AFC yagiye kubaho mu gihe M23 yari ihari. Rero imbere yuko twinjira idonido canke tuje ano makuru canke buno busesanguzi bw'ino tariki 22 ku munsi wa gatatu ukwezi kw'icumi umwaka no wundi nyene 2025. Reka tubanze twifashishe kano kareresi kavuga mu gifaransa ariko karasobanuye mu kirundi. Twagerageje kugasobanura kugira tujane idonido, hanyuma tuce tugaruka tubashikirize ayandi makuru canke amakuru yimbitse ajanye nano makuru ekanandi makuru y'intambara no mu karere, kuko amakuru ahari kuri no munsi tariki igenekezo rya umunsi wa gatatu itariki rya igenekezo rya 22 ni menshi cane gose, aho AFC imwe yahora yihakana Tshisekedi, yaende yavuga Tshisekedi ni gisuma, Tshisekedi si umukuru w'igihugu, leta ya Tshisekedi ntayo twemera. Ubu bigaragara haba mu mvugo canke mu nyandiko ko bavuganya kubahwa, ko bavuganye n'icubahiro, ko bavuga leta yacu, ko bavuga notre gouvernement. Ibi rero ni yindi ntambwe kandi birafite ico bisobanuye, nico tugomba turabire hamwe muri uno mwanya. Reka tubanze dukurikirane kano kareresi hama tugaruke dusobanure canke tushishoze canke dusesangure. Murakoze. Turavugana na leta yacu kandi turibaza ko ikiyago conyene nico gikwiye guhagarika zino ngorane. Ikiyago conyene nico gikwiye kuzana amahoro, ariko kubw'abakozi ba leta ya Tshisekedi baravuga ati ibiriko biraba idoha ngo nuguta umwanya. Ego vy'ukuri ni guta umwanya, kubera umwanya wose tuvugana Kongo RDC iriko iragwiza ibigwanisho iwarikare Nyarukiri Bujumbura yoyo yahindutse ikibuga canke etamajoro aho bafise batura amadrone ibigwanisho rutura canke ibigwanisho bikomakomeye kugira bashobore kwigarurira uburere twigaruriye. Ikisangani hariyo abamercenaires c'abacancuro bava muri Colombia, hariho n'abandi bafise ubwenegihugu bwa Amerika. Akarero nk'ejo umuzalendo mukuru yitwa Fokamai yavuze ko bafise amadrone, ko abazalendo n'abamayimayi babahaye amadrone kandi bafise ibigwanisho rutura vyo ku rwego rwo hejuru
kugira basubire kwigarurira uturere. Mais aussi à Doha, il se pose un problème. Ariko ni Doha La hariho délégation qui est là, nous ne pouvons pas la récuser. ngo delegation C'est RDC le gouvernement de la ituma République qui l'a abo envoyé leta à Doha. ituma aba Mais ils bayiserukira viennent sans mandat. ngo baza atamanda, Nous ne bisigura savons baza pas atarupapuro ce que nous allons rugaragaza faire ko discuter leta avec ya des RDC personnes ya sans mandat. Tshisekedi ariyo iba Nous, yabatumye. quand nous arrivons, nous présentons le mandat Ariko twebwe à la médiation. aba AFC M23 dushitseyo turerekana manda ku Des personnes ba qui viennent parler mediateur au ku nom de la baduhuza, République, mais qui ne sont pas ariko bo mandatés par la bakaza atamanda Cela montre bafise, que c'est un bakaza caractère atakigaragaza anodin ko qu'ils ont batumwe donné na leta ya aux gens Kongo. pour- None twoyaga gute, au dialogue twogiranira qui se fait ibiganiro à gute n'abantu batagira manda? Ibi À bigaragaza ko Doha, basuzuguye tout commence par la ibiganiro. cessation des hostilités. Idoha Nous avions demandé ibiyago à byose maintes dukora reprises, bitangura depuis na Doha cessation 1, d'hostilité, bisigura ngo Doha bitangura nuko twese Doha dusaba uruhande rumwe Doha rugasaba ivyo Avant rubona de ko faire ari quoi que ce intambamyi. soit, Kuva muri Doha ya mbere, ya signons kabiri, ya d'abord gatatu, ya kane, un cessez-le-feu twese bilatéral. turumvikana Où nous ku ruhande rwa AFC vous et M23 nous, ivyo nous faisons taire isaba les armes, na RDC ivyo isaba, afin qu'on parle tugahurizaho dans ku un ca mbere, climat imbere ya apaisé, vyose qu'il n'y ait ko pas mort hategerezwa d'homme ni de kubaho souffrance. ikintu citwa cessez-le-feu itigera ikurikizwa. Yes, ndizera ko twese duhejeje gukurikirana hamwe kano kareresi canke kano ka video. Iyi ni tangazo canke aya n'amaborogo, aya n'amarira ya AFC biciye muri uno muvugizi canke umwanditsi wa AFC ya Corneille Nangaa. AFC ndabibutse mu majambo yose ko ari Alliance Fleuve Congo. Rero iyi AFC niyo yagiye kwihomeka ko kuri M23 mu gihe Corneille Nangaa yarafise amakimbirane canke ukudahuza hagati yawe na Tshisekedi. Bimeze gute rero? Aka ka video mu ntango, aha nyene mu ntango, aha umviriza kandi. Yes, ahejeje kuvuga ati turavugana na leta yacu. Ni AFC ya Corneille Nangaa. Turavugana na leta yacu. Ubu barayemera neza ko leta ya Tshisekedi, ya leta bagiye kwiyungana na M23 bavuga si leta Tshisekedi vy'amatora, Tshisekedi si umukuru w'igihugu, amateshwa menshi cyane. Mwarumvise Corneille Nangaa atanga amotif agenda atandukanye cyane, asigura ukungene yavyaye ino AFC, asigura objectif yayo, ico bagomba gushikako, gushika no bagenda barafuruguta ibi na biriya. Ariko mu kiganiro nabakoreye ku munsi w'ejo itariki 21 naragerageje kubasigurira nciye ku masonga, kuko hari inkuru zimwe tuzigiye ko twozikora ama episode. Ibi navyo turazi ko neza uje usanga ibiganiro birebire bigenda birarambira, kwa dusabwa abantu ntibaraba idonido canke irabiye introduction, agaca yumva umengo nta mbaraga canke umwanya w'akazi n'ibindi byinshi bica bituma kataraba ikiganiro kirekire, nico bituma duca ku masonga. Rero nako ndababwira ko ubu AFC baciye bugufi, barako barakoresha amaterme y'indero, barako barakoresha ibimenyetso bigaragaza ko hari ico bifuza kuri leta ya Tshisekedi, inyuma yaho babonye ko leta ya Kagame biciye muri RDF M23 ataco bazohanoba, aho batanguye mbere kuza barabagandagurira babicira indongozi zahagurutse zigashinga AFC. Iyi tangazo rero murabona uyu muntu, ndibaza ko mwese muravye kano kareresi, turavye kano kareresi twese turabona canke twabonye neza ko avuga ata confidence afise, ata confiance, avuga umengo hari ikintu abura muri we, avuga nko kumenga ari karatakamba. Amajambo arasobanuye mu Kirundi, ndibaza ko twese twayumvise. Arivugira neza ko bavugana na leta ya Tshisekedi, leta yacu. Avuze leta yacu ari umukongomani, seke ari leta ya RDC ubu muri no mwanya iri mu minwe y'umukuru w'igihugu Felix Chilombo Tshisekedi Faci Beto. Uyu nawe AFC nako ndabibabwira ko batigeze bamwemera ni segonde na rimwe, naho Corneille Nangaa ari we yaproclamye ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Ati rero vyifashe gute? Aha ni mu gihe bariko baratakamba basaba cessez-le-feu, bako basaba cessez-le-feu, bakongera bakarira ko cessez-le-feu itigera ikurikizwa. Mwebwe bakunzi ba Free Podcast TV, mwibaza ni kubera iki AFC canke M23 misi yose iyo bagiye Doha, mwavyo bisavuga ati iyo tugeze Doha ikintu ca mbere dutangura, haba AFC M23 canke leta ya Kongo,
duhera kuri ku itegeko rya mbere ry'uko habaho cessation yihuta, cessez-le-feu immédiat, guhagarika imigwano, indirimbo z'amasasu mu nzira ariyo yose, mu nzira byihuse. kandi rero ibi navyo bikaba bidashoboka kubera iyo bagiye idoha canke muri Amerika, narababwiye ko wazalendo baba batarimo, haba ariko baravugana FARDC canke leta ya Tshisekedi na AFC M23. Wazalendo nta tegeko na rimwe ribavuga, nta kete, nta candiko, nta kintu na kimwe, kuko bajya ntibazwi abasirikare. Ni ubwa mbere batanguye bavuga ngo nabaroberi imigwano itaraduga cane, mugabo ubu n'abana b'igihugu murabona ko bariko barasesa amaraso, bariko baritanga gushika naho ba affronta FARDC mu gihe ikoze ibintu badashimye mu karere kabo, gushika naho bifata umurongo. Ubu ahantu hose uzumva wazalendo yafashe, wazalendo yafashe, wazalendo yigaruriye, wazalendo yateye, wazalendo yagizuku. Ubu biciye mu Kinyarwanda bavuga ngo ihugurwa canke novuga ati mu kunonosora neza icari ico urugamba no kumenya icari ico kugwanira iteka n'itekane ry'igihugu cawe, babifashijemo n'igisirikare ciza c'u Burundi. Ndibaza ko babahaye formation, kuko murabona ko wazalendo intambara igitangura na wazalendo y'ubu ari abantu bakomeye cyane kandi bazi ico bariko baraharanira. Rero AFC M23 baratakamba bakarira bakavuga ati nukuri turasavye muhagarike amasasu, muhagarike ibitero. Ibi none muzi gituma kenshi nabana yababwiye mu kibazani blague, none singi ibintu mutabwe kuvyiyumvira kubera iki tugiye muri cessez-le-feu baguma baturasa. Aha naho bakagaragaza neza ko wazalendo ngo isigaye ifise ngo amadrone, ngo ifise ngo uwumvirije imvuga bavuga ko ibigwanisho wazalendo yo bifise byoba bikomeye cyane gusumba ibigwanisho M23 ifise, kubera biragaragara no mu mvugo ngo wazalendo ifise amadrone doté de drones, des armes sophistiquées, ibigwanisho biteye imbere cyane ku rundi rwego kumbure batari baniteze. Iyo batewe ntibasobanukirwa, nico gituma baguma basaba cessez-le-feu. Reka nabasigurira igituma rero baguma basaba ibi vya cessez-le-feu, ibi vyo guhagarika ngo baje mu mishikirano canke mu biyago vy'amahoro. Ni kubera bashaka barondise ibi biyago bibe birebire, baje Doha banke ibivuyemwo, baje muri Amerika banke ibivuyemwo, bagume bica igitigiri cabo bica kugira bagabanye canke bashike kuri ya balkanisation canke bagere kuri ya mwanya wo guteragiramwo abandi banyarwanda babo, kuko basanzwe bavuga ngo bagiye kuvuganira abanyarwanda, bavuga abanyagihugu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari hajya mu burasirazuba bwa Kongo, cane muri burya buce bafashe Goma na Bukavu. Hajya hano ni hanini ya cane bateragiyemwo abanyagihugu bashasha bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Birashoboka kandi ntawo bahaririza, kubera nk'ubu n'umwanya bo bamazeyo, bo bamaze kubagirisha formation iri dasanzwe cane. Uturere twose mugiye kubabaza kanatsinda murazi ko banavuze ko muri uno mwanya gushika itariki imwe y'ukwezi kwa11 bazoba babahaye ayandi madokima mashasha. Aha ni kugira naho bazovayo leta ya Kongo izosanga ata munyagihugu wa Kongo nyezina nabo bashasha ntibashobore kubatandukanya, kubera dokima zose ndangamatongo, amakaranga muntu, amapermis, carte bancaire, ibintu byose byatanzwe na leta ya Kongo bizoba vyahakuwe hari ivyatanzwe na AFC M23. Hama nibamara kwiretira hamwe intambara yofata intumbero iri positive, hagasubira mu maboko ya leta icivuga ati natwe turakuyeho ibi byasizweho n'izi nyeshamba, bazokuraho ivya bose batavanguye, ko ubazosangaho muri uwo mwanya zoba yitwa ko ari wa mukongomani avuga ikinyarwanda bariko bagiye kuvuganira. Hanyuma babatse izo dokima za AFC, leta yongera ibahe dokima z'ukuri, bace bitwa ko baronse ubwene gihugu indirectement leta ya Kongo atavyo izi. Iyi niyo nzira ya mbere bariko baraza, nico gituma ca mbere bariko barasaba vyiruka. Urgence ya mbere cessez-le-feu ni kugira baronke kungene ba planifya ico. Ica kabiri ni kugira baronke kungene bimba ubutare mu mahoro, batariko barategwa maobi, kubera ndabamenyeshe ko hajya ahantu bimba ubutare wazalendo canke amadrone ya FARDC ikana ya wazalendo nyene nkuko nabo bavyivugira ko wazalendo ifisa amadrone barapirona cane ajya amasite d'exploitation minier. Hajya ahantu bako barimba ubutare bijya bintu bitwa ibirombwe mu Kirundi, arambwiye ko vyitwa inganzo, mu nganzo
barahapirona cane ugasanga harapfiriyemo abantu benshi, harapfiriye abasoda ba M23 baba bakikuje amakambi baba barahasize kugira bacunge burya butare ntibwibwe biyimbe babaha batwara bashira uwabatumye. Aha nico bashaka kungene baguma bimba baronke ivyo bagurisha bice hanyuma baronke kungene baguma bacengetera buke buke baze bivyukiranye Wazalendo na FARDC barasinziriye. Iki rero ni kimwe muri ivyo bituma baguma batatabiza ngo seserofe. Ikindi naco mwiyumviye nuko bigaragara neza ko iyi AFC M23 izibwebwe za Sarambwe zitinya igihugu c'u Burundi, zitinya d'abord igisirikare c'u Burundi, bagaca batinya na leta kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku mwene gihugu muto. Baratinya Barundi, ni muvyumve ni mubimenye. Nico gituma amajambo yose sije zose ziko ziraca kuri ku ma TV online ari active muri no minsi no Burundi, imbonera kure ni FDNB nkuko babivuga, ni umunyene icubahiro mukuru w'igihugu, indirimbo no Rwanda ni Burundi, ni aeroport, ni biki, amadrone ari mu Bujumbura. Mwumvise no yuko yavuze ngo amadrone ngo ari Bujumbura, ngo Bujumbura bayigize ngo etat major, hari ibikoresho bitandukanye, biteresho biteye ubwoba, ibikoresho benshi akunda kuvuga ati ngo karahabutaka, ibikoresho bidasobanutse birengeye ubwenge byose ngo biri Bujumbura. Urumva ko bariko barakoresha amajambo, bariko barashaka kwerekana d'abord ubukomezi iyo Bujumbura ifise indirectement, kuko nibo bonyene bari barivugiye ko Bujumbura canke igihugu c'u Burundi gikoresha imyampi. Hanyuma ikindi naco baba bashaka iyindi nzira yo kwenkrimina, bereke ko igihugu c'u Burundi arico cafashije ku ruhande runini ibitero vya FARDC na Wazalendo mu kubaha inzira y'ibigwanisho bibarengeye. Iki naco nkaca nogananje nkaca mvuga ati okay, nimba muvuga ko Uburundi canke aeroport ya Bujumbura yabaye etat major, iyi Bujumbura muri rusangi yabaye etat major, aho guparika amadrone, ibigwanisho rutura, ibigwanisho vyabarenze vyabayobeye, bibababaza. Nashaka mbaze kuko nama nakibajije, iyo muvuze ngo Burundi buhinzira y'ibigwanisho FARDC, ibigwanisho M23 ikoresha yinjiza ibicisha ni rokobiteri iva muri Amerika canke mu Bushinwa, ko bigwanisho mukoresha turabona ko biva mu Bushinwa, ibindi nabonye hirya ejo biva muri Pologne, mbari Pologne, sinzi n'ibindi biva muri Etats-Unis. Ni helicoptere ziva Etats-Unis, Chine n'ahandi zikaza zikururutsa imizigo? No, nuko bica mu gihugu c'u Rwanda bikinjira kuri ziriya mbibe za Grande Barriere na Petite Barriere, hanyuma bigashika Goma. Arico gituma mubona bagiye basambura ibiraro, bakomye induru cane ngo bakufye ngo imigenderanire, ngo abanyagihugu ba Goma ntibazoronka kungene basuma, kungene bagira uko. Ninde munyagihugu muri Goma yahora aja gusuma i Kigali? Ninde munyagihugu muri Goma yahora aja gusuma i Rubavu? No, ahubwo bamenaguye les ponts stratégiques, ibiraro mfasha ntambara, kuko no haca imiduga amakamyo yinjiza abasirikare ba RDF bagenda gukwintervena n'ibindi bigenda bitandukanye. Na nico gituma inyuma y'ibyo biraro vyasambaguwe hagaragaye ubwato bw'u Rwanda i Bukavu buzanye abasirikare. Ibi rero mwese ndibaza ko tuca tutahura ku rugero rumwe ko bijya biraro babimenaguye hageze, kandi nano marira n'iri takamba ryabo ni vya bindi vy'ingona iririra mu mazi itagaragaza amosozi. Rero kuvuga ngo Bujumbura ngo ni kimwe mu kintu catumye ino ntambara yorohera cyane FARDC, naho vyoba vyo none bobo bacisha ibigwanisho hehe. Ikindi naco mwibuke ko Bujumbura na Kinshasa hari amasezerano yo gufashanya, amasezerano yo muzimya muriro niko noyita amasezerano, kuko mu ncamake narigeze kubivuga, nakoze ikiganiro mu Gifaransa, kumbure ngira benshi ntibagize amahirwe yo kugikurikirana kuko kiri mu Gifaransa kumbure, ariko nagomba ndababwire ko ingeso ya EAC, East Africa Community turimwo si nziza cyane, kandi kubwanje nta nibaho, kubera ingendo Uburundi bwafashe ni ingendo rugabo, ni ingendo ya kizimya moto, ni ingendo ya muzimya muriro, kanatsinda twe mu Burundi haro n'ibikino, igikino cyara igikino nkina nkebura citwa sinzi ko gihari umengo kukira cahari, mugabo nuko je nakunda kugikurikirana kumbure, citwa umubanyi niwe muryango.
umubanyi niwe muryango. Umubanyi w'u Burundi ni Kongo, umubanyi w'u Burundi ni Rwanda, umubanyi w'u Burundi ni Tanzania, umubanyi w'u Burundi ni Uganda. Aha ndiko ndavuga ku mbibe zikorako direct. Rero umaze kumbwira ko Kongo yoterwa u Rwanda rugasinzira, ntirusinziriye, au contraire niko rutera muri Kongo, hanyuma Uganda igasinzira, Kenya igasinzira, Tanzania ikitaba, n'u Burundi bukitaba. Mugaca muvuga ngo u Burundi ngo bufise ngo uruhara runini, ekaburugire. None mushaka abanyekongo mubahonye babure ikibatabara. Ubufaransa bwarahoze, Amerika ntaciri kirakora, ibindi bihugu bimwe bimwe kumbure biri na kure bije kuvyitamwo, byoca usanga bigaragaye ukundi. Ariko Burundi bukengurukirwe cyane, kuko Burundi nibwo buhagaritse ino ntambara. Izino procedure zose aho zigeze, ugiye muri Amerika urumva bimyoza mu ndongozi zimwe zimwe zo muri Etazini, zikimyoza zikanarondera na strategie kungene botera Burundi bakavyonga, bakaraba kino leta ihari ya leta ngabo yafashije cyane ku bice 95 kwijana. Je ndavuga ndemeza neza, ushaka araza kumpinyuza hano mu makomantere ko u Burundi aribwo bwatumye iyi ntambara ihindura isura. Kuko M23 AFC M23 ukungene bari baje bafise n'ivyizere n'ibizigizigi, tutoshika Kinshasa, abandi tuzogira balkanisation, turakeneye twafashe Sud Kivu na Nord Kivu, turakeneye kuhahuza dans desert, tuzoba dufise Uvira, hirya y'ejo muzokwikangura Uvira tuyifise, Uvira Vatombe, Kamanyora, ibinabiriya ainsi de suite. Ariko bimaze amezi 9 nimba atabiriko biraja muri 10 vyarase. Ibi Kongo ibikesha igisirikare cy'u Burundi, leta y'u Burundi muri rusangi, bigaca vyongera bikaba maganya ku ruhande rw'u Rwanda. Nico gituma ndabasubiriyemo, imbonesha kure zose zaragerageje kuvuga nabi igisirikare cy'u Burundi, baravuga imbonera kure batanabonayo. Igitangaje nta munsi n'umwe nababwiye ati bazopfa barakoresheje fact. Kubera iki? Bavuga ibintu by'ibipapirano, bavuga sketch, barabahamagara mu gatondo bakabagurira ko kayi, nimba bakabaronsa ntavyo nzi. Scovia yicaye hari imbere yabo kuko no warongoye zijya mbuga ngurukana bumenyi, hanyuma akababwira ati mwe muza kuvuga ibi nibi, bagaca baza kwe aeroport Bujumbura yafashwe muri no mwanya yinjiriwe, sinzi u Rwanda kwagizeyo, Burundi butinya sinzi uku amayaga cicaro, amasigara cicaro nako murantunga. Rero ibi niba bigaragaza faiblesse, niba bigaragaza akarimi. Nico gituma namangaruka ku ijambo Apotre Mbayahaga yababwiye ati abanyarwanda mufise umunwa munini, nimukoreshe rero uwo muntu ari mu depots bigwanisho, mugende kugura amakamera mwese mukoresha umunwa. Ariko ngira baramaze kubona ko urugamba rwo kuma media abarundi ku barundi rutitaha, kubera abarundi twari dufise umuco wo kunuma, umuco wo gutekereza, umuco wa wundi wabakubise kofi hano uhindukirize hano. Ariko tubona ko bitumye habaho migenderanire mibi, abatangura kubaha agasuzuguro, muguma muvyumva no mu mvugo zimwe zimwe z'abigira inkotanyi. Ryari nazanye nararondeye kugenda kivuga, harabo wundi mwene data ngaha yambwiye kunyene bakivuga, ariko reka ndacihorere. Ukungena umuntu yigira inkotanyi ku nguvu, aribo bajya ba Sadate, bajya ba Mutabazi. Kandi Mutabazi ndabibutse ko amakuru naronse kuri Mutabazi bavuga ko Mutabazi yigira umukozi w'Imana, ngo aboneshwa sinzi ngo yerekwa n'ibindi vyinshi, ariko agacatsa kuvuga amajambo nkariya ku mbuga nkoranyambaga kugira ashimishe Paul Kagame yabatumye. Ikindi naco mwomenya kuri bajya abantu bakoresha ziga mbuga ngurukana bumenyi, narababwiye majorite bose mumba barenda kivuge, majorite 99.9 n'abahutu, kandi mugiye kuraba benshi n'abagabo. Murazi gituma, barambwiye gituma bajya bose baba ariko baramarira umunyororo. Iki narigeze no kukibabwira ko bagenda bagatora mu ba prisonnier umuntu ari eloquent, ashoboye kuvuga, ashoboye ku muri Amerika canke mu Bufaransa avuga ati qui n'a rien à perdre. Wawundi avuga ati moi je m'en fous, je suis prêt yo gukora ico nkoze, mugabo nsubire kwambara ishati, agapira ni moshe, sirikire ndonka kayaga k'Ikigali, mve hariya mu Boroko imageregere canke kwa Kabuga. Agaca yemera kuja kuba igikoresho arivyo twita ibifobagane vy'inkotanyi. Nuko rero nayiko ndashaka kubamenyesha ko bimeze uko muri uno mwanya, biciye kuri kano kareresi kasirikiye nk'itangazo rya AFC M23, ariko n'irya ritangazo twese turumva neza ko ari amaborogo. Kandi ndabamenyeshe ko n'urugamba rwamaze kurangira, kubera ubu abanyarwanda
bamwe tuvugana barambwira ko abasirikare b'u Rwanda batari bake bariko barataha mu gihugu c'u Rwanda kuko nta rundi rugamba rusigayeyo. Baragerageje kuvuga ati ngo bariko barinjiza basubira binjiza, musanzwe mubizi ko nta minsi 2 canke 3 yahera batatweretse igisirikare gishasha ca AFC M23, batatweretse RDF yinjiye, batatweretse ibi bintu bishasha n'ibindi bishasha, ariko ubu bose barajonjogoye. Ubu strategy isigaye niyo kwica abakongomani nyabo bafatikanije na RDF kugira ni vyakunda bagasubira inyuma ntibaze babamenere amabanga kuko bobo bagumara abakongomani après tout. Ubu nico gituma mubona vya Mungu Corneille Nanga n'ikindi gifobagane cyo muri Kongo muzobona bakigirira akantu k'ubwenge, ariko hamwe n'ivyo urugamba ndazi neza ibi ndabivuze muzoza mu mpinyuze urugamba ruriko rurarangira kandi rurangira positivement ku ruhande rwa Kongo ariko rukarangira negativement ku ruhande rw'u Rwanda. Arico gituma mubona basubiye uyu mwanya turiko turavugana kuva ku munsi w'ejo itariki 21 n'uyu munsi itariki 22 bari mu masezerano kandi y'amahoro, naho uyu mugabo nibagiye kukababwira reka ndakagaruke ko gatoyi naho mbona ikiganiro kigeze mu munota 24. Yavuze ngo iyo tugezeyo hariya ngo twama dusanga intumwa za Kongo zitazanye manda. None manda yiki? Mubamushaka manda yiki? Mwebwe mwanyeshamba mwe mwambwebwe za sarambwe nimwe mukwiye manda kugira babone ko babasinyi hariko amasuku vere vy'ukuri atarundi muntu yabitiriye. Umuntu wo muri Kongo muri guverinoma ya Kongo ntimumuzi. Burya umuntu wo muri guverinoma ya Kongo idoha ntibamuzi. Avuze ati je ndumushikiranganje wa mbere banditse kuri internet ntibamubona. Avuze je ndumu député ndumu ambassadeur ntibamubona. Ariko mwe mwanyeshamba nta identité mufise, nta personalite mufise, mwe mwitwa imyinyeshamba inkozi z'ibibi mbwebwe za sarambwe inyendi za sarambwe. Nico gituma mwebwe ifoko muronka ikintu kiba justifia. Rero kuza ngo Kongo ngo yatuma abantu bari no mandaté par le gouvernement, alors il a osé prendre l'avion gushika hiyo muri États-Unis canke Idoha. Yaje uko nyene mbe umuravye ntumuzi ntumurokonesa, mbe mugize amatohoza mubona ari umuntu yavundurutse ahantu ni Fleur yavuye iyavaraza ko representa Tshisekedi canke ko representa leta ya Kongo. Iyo ibintu vyabananiye reka kwitwaza utuntu tudafatika muhenda abana bagisinziriye. Ariko ndibaza ko abantu benshi siruta abarundi abanyarwanda n'abandi bumva runo rurimi turiko turakoresha n'abakongomani benshi ndakunda kubona banyandikira ahubwo naratangaye sinzi ko bumva bino mvuga. Ariko ku munsi w'ejo canke kuri uno munsi nyene itariki 22 nibwaca ku mutaga kubera kino kiganiro niko ndagikora, murabibona kana amasaha y'ijoro nibwaca ndemeye ko nza gukora ikiganiro cyo mu Giswahili pour l'amour du Congo. Rero ndabakengurukire mwebwe mwamaze kugira s'abonner cyangwa subscribe kuri iruno rubuga rwa Fleury Podcast TV. Namwe mwama mfatira ibiganiro ari uko bapartage link cyangwa mukabifatira hagati. Ndabasabe mugende mufyonze hano hari agakengeri ugafyonze ko kaca kazana utuntu tudutwi ku ruhande ukongeye kaca kazana utuntu dutatu. Hambere hirabura agakengeri kirabura cyane haba handitse active toutes notification kugira yaba live canke agashoti twatu video dutoyi canke zino video dushira ko tumanjije kuzikora biborohere kuba mu bambere batangura kubona canke kuba bama bari hagufi mu gukurikirana bino biganiro kugira kandi tubandanye twagura uno muryango wa Fleury Podcast TV kuko hano twarahagurutse nta gusubira inyuma mpaka kieleweke, niko bakunda kuvuga abaswahili eti mpaka kieleweke. Rero ndabakengurukiye cyane kandi muri abantu banje ndabakengurukira kandi cyane sinsiza kubabwira ati nta Fleury Podcast TV atamwebwe. Rero mugire aho muba mwubahwe hama mugire umunsi mwiza wa gatatu murakoze.